Wale shirikiani. Asante sana shabiki. Lakini Mas a coisa me entende na Valdo. Gari Valdo. Dia anachonwa anakiharibisha. Baragirishi bujisha baragirishi. Come on! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Wow, nice! Essa foi já faixa. Amuvijui. Fanya hivyo hivyo. Vitu gani? Wow, nice! Izinye Starbo. Ili kwa hao. Starbo ili kwa hao. Hata kizi jaja. Welcome, karibu aje. Toi kicha. Nice. Oh, nice. Ukivalia kofia za Lolilo eti. Wow. Welcome, hello check. West Coast. Ndio wana yalizero. Na alumu yarize birabisha. Pakurira gasha musozi mujya papa. Wow, nice. Santa, ni sawa. Bebe Santa bebe. What bebe? Zawaki. Yakumavuga ngo Jumango ari he? Nta mboni kirato ngaho hanze. Si wanje. Kira njo kwanje. Oh yeah, sina kirato sana. Jedam. Wow. Ela bebeu muito. Bebe wabute. Dede. Delícia. Uri eu. Kora ina kurode da fu. Como que li, uau. Wow. Starboy. Kuda bo. Mwanadiria kujami mano ngao. Wow.
Izo masi ni zimwe zo muri kaci. Nko muri 30 minutes. Happy birthday to you, Starboy. Aku gak kau pegang dulu. Oh ya, aku kira dia Jafri. Chris Rieve. Ah, Chris Rieve. Nunca se riage, Kuvuga sisi. Sana. Wah, ada belum lagi. Wow. Não, qual é o menino? Ande di kanye mano ndi. Surprise! You want it? Karibu. Mimi wana mafioso nilipiga mafua. Andre karibu. Ndio mzee wa kazi. Jamaa mzee. Sasa nataka kwa mtu wangu wewe. Kwanza nikusalimie bwana. Sasa shida kwa kuzungumza bali. Yagira umwe cyangwa batandukanye. Ongeze. Amale. So start boy. Tutakula mkazo. Uriko girikiwe subiramo. Subiramo. Hapa ni hapa. Tegura kantu gatoya kiwanje. Ingo shawo. Ingo. Urasumshi wacha. Ani sawa. Basi kwa mimi shona. Ndio amagike na Passa. Ini bota vídeo no YouTube com Wow. Wagwan. Haina copyright. Ikishakuwa kwa YouTube siko na copyright. Irasaba kode. tugira amahoro mu miryango iwacu twese. Okay, kwanza reka ntangure mu gushima Imana iyo tuzigama gushika kuri no mwanya. Ndashimiye cyane Imana kuko burya ndashimiye Imana vraiment sinzi ico woshima kuko niyo nitumye tukihema gushika kuri no mwanya. Ambo icya kabiri je nk'umurongozi wa Isaac TV nk'umuyobozi wa Isaac TV reka ntangure kandi gushima
kuko iyo umuntu umutumiye ntaze bishobora kuba swat ari ubugaba swat yafatiriwe swat ko ariko mwebwe n'ukuri ku cubahiro cyanyu wanashima sino kumva niso no kuyavuga amazina Siren Vibes Hit Top TV Ndaha TV Ihuriro News Isaac TV sinzi ko hariho Magic TV Magic Channel mwese mwambereye umuryango mwiza mwambereye abana beza mwambereye abagenzi beza mwambereye inshuti nziza kuba muri ngaha kuri iwanje kandi ndabishima cyane kuko ndazi yuko bigiye kurabwa abantu benshi cyane ku isi tubaza kwanza ngaho ndavumbuwe unilandri promoter nibone yambaye mask 1 ndavumbuwe bari ukurafata imana yes sir 1 2 and 2 yes sir bakunzi ba Hit Top TV bakunzi ba Silent TV bakunzi ba Magic TV bakunzi ba Silent Vibe TV bakunzi ba Ndaha TV bakunzi ba Ihuriro News bakunzi ba umuziki w'u Burundi bakunzi b'abakozi biterambere bakunzi ba Starboy bakunzi ba Santa bakunzi ba Ande bakunzi ba Isaac bakunzi b'umutana Rwanda baramukije mwese ndaboneze ko ndi muganga Isaac ikibazo ca mbere N2 watugeneza yuko bano bantu wifuje kwakora aga surprise ka bien yako ndifuza kumenya umwaka kujya imyaka ingahe atari banga ya je ni asinda kuvuga imyaka yiwanje kirasi ari yana Bon. Jenny Nelson. Hajyanye muri kimwe ku kindi nakunda kuvuga ngo mfise 18 numva sinashaka kuvuga ko mfise 17 ni bon mfise 18 ndakora gato ndakwibutse ikintu bano bon bamba barire bamba bareka ndabita abana n'abana biwacu cause twere twarabakuriye mu mwuga ona rero bano bantu mubona ngaha ndakwibutse ikintu ndibuka nkiri mu kinyamakuru nakoreramo na Scott njo Scott Magic ingo oya reka ejo twiteranye njo kwiteranye tugenda tangura Scott agakurikira jewe hama agakurikira Isaac amalanga urabona n'abandi niviza ko baboneraho naba niviza ko babonera urabona bano bantu mbona ngaha twaragogwanya twararushe cyane ndavyibuka ico gihe ikinyamakuru narinze kuvugira izina ngaha kubera ko bitari ngombwa barasanzwe bagikoreramo yani bisanzwe munteranya ariko tu ntivyari ngombwa sivyo ndibuka ico gihe uyu muntu mu brother yarakora cyane uza gakora cyane nuyo undi mwigeme nashimye kuvugira ngaha na wene je nakora kinyamakuru nahoze nkoreramo nabo bakora kinyamakuru bahoze bakoreramo yari wari umwanya byari biryoshye ico gihe kandi yari nka competition twariruka twarakora cyane kandi n'ubuvuma niyo mpamvu umwimbu uri kuraboneka nkeza n'umukoresha wanyu kubera ko mwebwe nimwe muri ababosi biwe kubera ko mudakoze cyane Isaac murabizi Isaac TV murabizi ko idashobora gukora mutare ko murakora rero ndabakeje ndetse nongera nkeza na boss wanyu nongera nkeza na Ozi agize ku bakozi babiri James abakozi benshi abantu batazi okay abamaze kuba official mazini ka boss na mu brother abandi bari official bose TV ntigira abakozi baja imbere ya kamera gusa bari official mugabo bari inyuma ya kamera ngana buratwereka okay oya tuzobarondera basi ni Scott studio Scott na wene bagize kuri batatu Scott je n'abakozi fise team team ya Magic n'abakozi fise jewe yego okay ni team ni famille none abakozi bari hamwe bose ari hembura bari bisigara ko bihemba iyo ni secret mwerekera nubona ko Landry yigira nko kumenga weni arabizi byose ntuze wemere okay vya buhanu y'ibyo nivyo ntuze wemere mwemeze man mwemeze shavuga ekaga peti bwabo ngora fiti deo urumva
akore mugabo ntukore kugira ngo wemeze abantu ukore bivuye indani muri wewe ibwina muri wewe okay kuri Santa nawe cyambere cyo nambwira felicitation jewe namubonye niyo televiziyo ya mbere iwawe ni natangiye kumubona arabizi Jean ngabisa kongeza inguvu no kwiyemerasha abakobwa twiyemere yego Ahubwo mwabaye benshi kandi mu mwuga wo kubinisha amakuru njye mu TV online ni bien sana okay Minusha bakunda kumwagiriza aba diaspora sinzi ko afise benshi by the way akaja mubwira Starboy maja mu magufi akaja mubwira aba diaspora mumeze neza amani Minusha Magic TV icyo mbwira Starboy Starboy ni umuhungu afise ubona ko yifuza gutera imbere ndamwipfurije gushikira ibyo yifuza ndamwipfurije gushikana ahashaka mu byo akora cyane mu bindi byose hama Santa n'abakobwa birakomeye urabizi kuri aka kazi ndamwipfurije abandanya akora cyane hama ntacika intege hama kure mu mana ubandanya ukura witonda uko nyene ya nta bindi amen ico gusa yakuriye mu mana kwe nubu yari mafu okay Juliana Ndaha TV hama nta byinshi byo kubabwira kuko amatwi babwiye majorite Landry babwiye Ozi babwiye bose babwiye gusa Starboy na Santa murabona ama emission yabo muri kimwe ku kindi na home uko ari babiri ndakunda kayaso zabo gusa Santa ico namubwira do mapa agaragaze kuba forte mu kazi hari igihe umega yagize dusore umega si hari nyene fo kuba nyene forte nyene umva nyene uko uyemeye nyene mu kazi Starboy nawe bavuze ko ngo akunda abademu avuye ko none cyo gusa none cyo mukimuwe yavuze ko simenya n'abantu n'abademu ariko avuye ko tuza ngaha ntiyarazi ko ari surprise yiwe yakorambira ko ubu yahindutse yabaye umuntu yakuze ngo by'abademu ngo yabihetse sinzi ko ari byo cyane Starboy dumushe avuye ko duheza ikibazo canje ndashaka kumenya Starboy izina ryawe rya vrai witwa gute Ndayizeye Chris Lieve Ndayizeye Chris okay hama mubashe mukomera mu kazi mukuri Santa wakuze 18 urakuze sawa nice aha mu gusozera gira ngaha gato bakameramani ngo bakone neza mu gusozera Delicia Charmis Delicia nawe nyene arashaka jambo kumire yotekere abakolege bagenzi be ndari ni Charmis Delicia okay bon Santa na Starboy n'abakolege banje ndabakunda cyane gose vraiment nabana beza ntemere kuri Santa ndamukunda cyane vraiment atwari mu bakobwa nigaki usanga abakobwa babiri babana ahantu ugasanga babanye neza muga Santa n'umuntu vraiment tubanye neza nta kibazo na kimwe kiri hagati yacu ndamusabira kumana imigisha myinshi ngo abandanye guhezagirwa haba Starboy nawe n'umunyakajagari wacu vraiment mugao n'umwana mwiza nushikana ndamukunda bo batera imbere cyane gose nivyo nyene nta bindi okay merci beaucoup rero